Inkino n'imico kama vyoba biterera mu kugarukana amahoro no gusubiza hamwe. Umugwi Tubiyagewo warabitahuye kuko haheze imyaka 16 utunganya ivyesaha mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati mu ntumbero yo gufasha abarundi guhindura ingendo. Nkuko tubibwirwa na Michelangelo Nzojibwami arongoye uwo mugwi, inkino arivyo vyese bikinwa n'uwo mugwi Tubiyage biratuma abantu basubiza hamwe bikagarura umwumvikano. Ibikino twe dukina ukuri guhari. Si ibintu dukura mu mutwe ngo tuvuge tuti ibintu ni naka yavyanditse reka twe tugende tubikine. Ni ibintu dukura mu banyagihugu. Ni ububayo tugomba kuja ahantu kuzohakorera, turabanza tukagenda aho hantu tukagendera abantu baho tukaganira kubijanye n'icyo kintu tugomba kuhakorera, bakatubwira ingene vyifashe, tukegeranya ibintu byose bijanye n'icyo kintu tugomba gukorerako. Icyo tubona cyane cyane muri izo nkino nuko zirubahura abantu, zirabaha uburyo bwo kuyaga. Ugasanga hari ibintu bahora kumbure bafise babona mugabo akabura ingene babivuga. Mugabo kwera ko urukino rwubahura, hari igihe usanga hariho nk'umuntu abamereye nabi aho baherereye mugabo bamutinya. Mugabo rero twebwe kubera uwo muntu babazi ko ari umukinyi, yoba yakinyi bisa n'ivy'uwo muntu barawubaka kumubarira. Iyo bari kuramubarira rero twe tuca tubona yuko bariko barabwira ubwo nyene wa wundi ari wabo, batahora bubaka kubwira mu buzima busanzwe, mugabo mu buzima bw'urukino bashobora kumubwira bacishije kuri wa mukinyi yagira vya bindi bisa na vya bintu wa muntu abakorera ngayi wabo. Hama kandi bariko barakina bariyumvamo gose kumengo nibikino, ariko bagaca bavuga ukuri kwari ko barimwo biboroheye batwenga, ariko kuri nakujya avuga mu kintu tukuri gushira mu kuyaga. Mu ncamake rero novuga ko ari urukino rwacu rufasha ko gugururira abantu kiyago, rugatuma n'ivyumviro bafise babisohora bamerewe neza, donc ivyo twita mu Gifaransa allier l'utile agréable. Izo nkino kandi ngo zirafasha mu kugarukana amahoro, abazikurikira nabo bakabonera akarorero keza ku bakinyi nabo bagahindura uko baba bameze. Nivyo cyane ibikino tugira birafasha cyane mu ntambwe yo kugarukana amahoro, kuko twebwe twenyene tuba tugiye twiyumva yuko turi bamwe, turi mu mugwi kandi twebwe twenyene dufise umwe hagati yacu. Iyo dushitse rero ahantu bakatubona twenyene ingene tutanatinye gushikaho, ingene atavyumviro bindi biri nyuma twiyumvira, turaheza tukabereka nk'igikino cerekeye ubuzima bwabo bwa minsi yose. Ari ndyane zoba zihari tukabereka ingene bashobora kuzivamo, canke tukabereka imvo zituma izo njyane ingene zidafasha, kugira ngo abantu bashobore kuzirengera bakomeze ubumwe hagati yabo. Abo bazikina nabo bagirira akamaro kuko ubwabo biragaruka ko bagahinduka kuko baba bana bigizemo uruhara. Dukinye ibintu ku mahoro canke tukigisha abantu amahoro, iyo agarutse turabona ko umwe wese wagize uruhara mu gutuma ayo mahoro atsimbatara canke agaruka. Abari byo bavuga mu Gifaransa fier, abayumva afise agateka ko yagize uruhara ari umu artiste. Urazi ko kenshi abantu bo artiste hari abantu bababonamo bato, ko ari abantu bato. Urumva aho yaba yarenganye bwa buto bamwitirira, akaba yashoboye kugirira akamaro babandi bize bari mwikaye, kuko kenshi usanga hari aba artiste batize ariko abivukana akabidevelopa akabikora, ugaca usanga aragize akamaro nawe biramugarutse. Abo bakina ivyo vyese nabo bakaba bemeza ko aho bamaze kuja gukinira hose babonye impinduka mu nyuma, bakaba babitumenyesheje tubasanze muri Tubiyage aho bariko bakarehirizwa ubwenge n'umuhinga mu byo gukina ivyese aturuka muri Burkina Faso.